What's up guys, bakunzi ba Era 247 TV, muraho murakomeye Ivan wese aherereye kuri micro ni Jackson aka Marcel Julia Free Spirit, behind the camera turi kumwe na wa muntu wanyu mukunda cyane Benjos Godwin, aranabatasha cyane guys. Yana ndagarutse natwungurana ubumenyi nk'ibisanzwe, amfise utubazo tumwe two mu buzima busanzwe shaka tugende tuganiriyeko. Mwo buzima usanga dufise utuntu twinshi tugenda tuza turibaza, jewe ndababaza ikibazo ubu unje ndabaha n'inyishu mwihitiremwo inyishu ibereye. Ikibazo ca mbere kiravuga nkuko: ni kubera iki tubwirizwa gukora? Ni kubera iki tubwirizwa gukora? Ubwa mbere, kugira tube turahiga ikintu kiba kiradufata nk'ikintu twokora mwaka kanya. Ubugira kabiri, kugira turonka amafaranga canke twiteze imbere. Ubugira gatatu, kugira na babandi natwe bahora bibaza aho ntaco dufise dukora babone ko hari ico dukora. Ubugira kane, ni kugira natwe tumere nka babandi bavuga ko bakoze kubera ko dufise ibintu natwe tuzindukamwo. Hari ukuntu ubona abandi bazinduka gukora, nawe uzinduka muhira ugaca wumva mengo we biranse, nawe uzurazinduka ugenda ugiye ku kazi. Inyishu umwe mwumva yo bari yihe? Ubugira kabiri, turavugana kw'iki kibazo gikurikira: icubahiro ni iki? Icubahiro ni iki? Ubwa mbere, uhatira abandi kwakira ivyiyumviro vyawe, kumva neza yuko wewe uzanye iciyumviro, uwo ari we wese ubwirizwa kumubwira yuko abwirizwa kumva neza we ivyo uvuga yuko ariko kuri buri gihe. Ubugira kabiri, icubahiro ni ukutitaho abandi. Icubahiro ni ukutitaho abandi, urumva kubera uri umwubahwa we nta bandi bantu ukwiye kwitaho. Ubugira gatatu, kubaha abandi ukabafata nk'abantu bafise agaciro. Kubaha abandi, kuba uwe ufise icubahiro ukamenya ko ubwirizwa kubaha abandi, ukanafata neza abandi nk'abantu nabo basanzwe bafise agaciro. Ubugira kane, ni kunegura itandukaniro ry'abantu. Itandukaniro ry'abantu ukabanegura, ukanegura abantu umwe wese bivanye n'ivyo arimwo, umwe wese bivanye n'ivyo akora. Ikibazo kigira gatatu, ni akahe kamenyetso gashobora kukwerekana neza ati uyu muntu ni umugenzi wa nyawe, ni umugenzi w'ukuri? Ni ikihe kimenyetso gishobora kuvyerekana? Ubwa mbere, kuba ufise ishari. Kuba mfise ishari ndashobora guca mvuga yuko ndi umugenzi wawe, ndi umugenzi wa naka canke uwundi muntu. Ubugira kabiri, ukuri. Kuba muganira mukuri, kuba ibintu byose mubwizanya ukuri atakubeshanya kurimwo, turashobora kuvuga nti hariho ubugenzi bwiza. Ubugira gatatu, kuba habaho ikinyoma, kubeshanya hagati yanyu. Kubeshanya, jewe kubera ari umugenzi wanje nca ndamubesha. Ubugira kane, kutitanaho. We kubera uri umugenzi wanje, niyo ugwaye si ngombwa ngo nirigwe ndaza aho kuraba, uzokira, tuzohurira mw'ibarabara. We kubera uri umugenzi wanje, niyo wobura amahera yo gufungura, jewe si ngombwa ndayazane, wewe ushaka uraza gufungura, je kazima nafunguye nta ngorane. Ubwo nibwo bugenzi bwiza. Guys, inyishu ni yihe ngaho naho? Ikibazo kigira kane, iyo uhuye n'ingorane uhokora iki? Ni kihe kintu wokora mu gihe uhuye n'ingorane? Mwebwe mwumva ku bwanyu. Ubwa mbere, woca uheba ubwo nyene, ntihagire n'ikindi kintu na kimwe ukora kubera uko uhuye n'ingorane. Nk'ubu nk'akarorero ugasanga turabajene, upanze inzu, urabuze amahera yo kuriha, baragusohoye nta n'umwe ubwiye, uciye wigira, uciye uheba. Ubugira kabiri, kwagiriza abandi. Nk'ubu dufate yuko telefone yawe wibagiye yuko wayishize mw'ibegi, kubera umugenzi wawe mwari muri kumwe, ugaca umubwira yuko ari we yayivye. Kubera uyibuze birashika tukibagira, cuvuga ati jewe ndazi neza nta wundi muntu yayitoye, ni wewe wayivye. Ubugira gatatu, kurondera umuti w'ikibazo. Nimba ufise ikibazo woca wihutira kurondera umuti. Hari ikibazo wagize ukarondera kungena ico kibazo gishobora kuva mu nzira. Ubugira kane, gucika intege.
nimba usanzwe ufise ikibazo ugacucika intege ibintu vyose ukabifata nkaho umengo nta nico bikubwiye ahubwo na za nguvu wari ufise zose zigaca ziherera rimwe. Guys, mwe mwumva inyishu ari yihe? Ikibazo kigira gatanu, ni ikihe kintu gifasha cyane umunezero? Amahera gusa, kumva yuko wewe ufise amahera yose hanyuma ugacugira umunezero. Urafise amafaranga kame murumva n'abakora bose bakora barondera amahera, wewe ugaca wumva yuko umunezero ari wose. Kibazo kuri iki kibazo, ikintu gifasha umunezero ubugira kabiri, kwigereranya n'abandi. Kuvuga nk'ubu nk'akarorero yuko wewe kubera yuko ukeneye umunezero ugaca uvuga nti jewe ndiziranotse, umunezero ugaca uboneka. Jewe ndi naka ubona yuko ibintu byose abifise. Jewe mbere ni jewe Messi bama bavuga, jewe mbere ni jewe Cristiano, ugaca wumva yuko umengo byose biratunganye. Ubugira gatatu, amahoro yo mu mutima. Kugira umunezero no kugira amahoro yo mu mutima, ukumva ko mu mutima utekanye, ukumva ko mu mutima atakintu gikwagiriza inabi wagiriye mugenzi wawe, ukumva ko mu mutima utekanye atakibazo na kimwe ufise. Kibazo kuri iki kibazo agace kagira kane k'inyishu kugira uronke umunezero no kwihora. Nimba ari n'umuntu yakubwiye nabi naho ugaca ugenda ukamubwira nabi, nimba ari umuntu yakubwiye nabi naho ugaca ugenda ukamukubita, nimba ari umuntu yakugiriye nabi naho ukagenda ugafata ibintu vye ukonona. Nivyo bizana umunezero wo mu mutima. Naha ndakeneye inyishu yanyu. Ikibazo kigira gatandatu, guys, ni kubera iki dukwiye kwihangana? Ubwa mbere, kugira dutakaza umwanya, dukwiye kwihangana kugira dutakaza umwanya. Nta n'ikindi cyo gukora, dutakaza umwanya gusa. Twihangane ntiduhave dutakaza umwanya. Dukwiye kwihangana ntidutakaza umwanya. Nimba ari ikintu cyariko kirakubabaza ucihanganira kugira uce wigira mu bindi, umwanya wawe ntutakare, ese fini. Ubugira kabiri, kubera ko vyose bikorwa n'inguvu, dukwiye kwihangana. Uca wumva neza ati we ko nubundi jewe nsanzwe nkomeye, singwaye, iki kibazo kimbayeko, reka nce nihangana. Ubugira gatatu, kubera ko hari ibintu bifata umwanya. Mwigihe nk'ubu usanga habaye nkaka igaca ikubuza ikagupertiriba, nimba ari na programme wari ufise jo canke mu ndwiza ugasanga uyikoze nabi canke ntuyikoze neza kubera ko utiyakiriye mu mutima. Niko vyoca bigenda kugira ntibizohave bifata umwanya ngo bikugore kwakira. Ikibazo c'indwi, ni kihe kintu ciza wokora iyo uzi ko wakoze ikosha? Iyo uzi ko wakosheje wokora iki? Ubwa mbere, woca uhakana yuko wakoze ikosha. Je nta kosha wigeze umbona? Niyo baba bakubonye nkora ko none jewe nta kosha nigeze nkora, guhakana ko wakoze ikosha. Ubugira kabiri, kurisabira ikigongwe. Je nakoze ikosha, mumbabarire sinzosubira, vyanshikiye ariko ndasaba ikigongwe ntibizongera. Ubugira gatatu, kugutegeka kurikosora nawe ubwawe utigeze wumva wovuga nti ibi bintu ndabikosora, bakarinda bakagufukamika ati saba ikigongwe, wewe uvuga nti je ntibikwiye ko saba ikigongwe ntibindaba. Ubugira kane, kuryagiriza uwundi. Jewe dufate ko natoye amahera ya mugenzi wanje tubana mu nzu, hanyuma banabonye ko ari je natoye, nkaca mvuga ati yewe gahe ni nakayamye hano niwe yatoye, nkaca ndaryagiriza uwundi. Nuko vyogenda guys. Ubugira ikibazo kigira umunani, ni giki gituma icizere gikomera? Ni kihe kintu gikomeza icizere mufitaniye n'abandi bantu cyangwa mufitaniye n'umuntu runaka? Ni kihe kintu rero gikomeza icizere? Ubwa mbere, ikinyoma. Mugiriranira icizere gikomeye cyane kubera ko ata muntu numwe muri mwe bwabwizanye ukuri. Mbega wagiye ndi kwisoko kandi ari gusenga, mbega uno munsi kutafunguye, jewe nariye we fungura kandi yabwiriwe. Niko vyogenda, icizere gica gikomera. Ubugira kabiri, ukuri, kubwizanya ukuri. Ati ibintu ibi vyagenze uku, aho ubona usanze
ngaha mu nzu ibi bintu bimeze uku nuko vyagenze uku nuku hanyuma hari vyagoranye ibi bigenda uku nuko vyogenda ukuri. Ubugira gatatu ubwoba ukaba ubona ikintu ntube woshobora no kukivuga kubera ufise ubwoba bwinshi we muri wewe ukumva kudatekanye kubera ufise ubwoba bwinshi. Ubugira kane ubwishime genda nyaye genda komeye je sinkomwa jewe simvugwa mu izina n'ibindi. Ivyo bica bikomeza ikizere mufitaniye n'umuntu kubera ko wamuri kuramwiyemera ko yuko ari we wambara impuzu nziza, ari we wambara ibirato vyiza, ufise amahera menshi, kari uvuga neza n'ibindi vyinshi. Ubwishime. Ikibazo kigira 9 kubera iki dukwiye kugiriranira imbabazi ukababarira mugenzi wawe nimba yakosheje ukamubabarira ni kubera iki bikwiye ko ivyo bintu tubikora kugira twibagire agaciro kacu ubwo no bwa mbere kugira twerekane intege nke zacu jewe nsanzwe mfise nanje aho bingora. Ubugira gatatu kugira dushobore kuronka amahoro mu mutima wumve yuko ababariye mugenzi wawe nimba amatati mwari mufitaniye uce wumva utekanye, wumve yuko utekanye worohewe, mu yandi majambo worohewe umeze neza kubera ko wamubabariye. Ubugira kane tumubabarire kugira neza iryo kosha yakoze n'ubutahazoca risubira kubera ni sawa. Nimba yari yivye mubabarire kugira n'ubutaha azoce yiba na hirya y'irya azoce yongera yibe nta ngorane. Nuko vyogenda guys. Ikibazo ca nyuma arico kibazo c'10 kivuga nuruhe ruhara nyamukuru w'indero n'inyigisho. Nuruhe ruhara w'indero n'inyigisho. Ubwa mbere uhatira ivyiyumviro we kubera ko ugiye kwiga ikintu runaka no kugira wumve neza yuko utekanye ivyo bintu nawe kuba ubimenye ntushobore kuba wamuvyifuza gusa ahubwo ubimenye. Ubugira kabiri kugabanya umwidegemvyo, mu yandi majambo we wahora wirirwa mu nzu, wahora wirirwa wicaye mugabo ati reka nanje nze ndaronka ibintu bimfatira, nze ndaronka ibintu binyokipa, sinze ndaguma mu nzu. Nivyo bintu bifise uruhara mu ndero n'inyigisho. Ubugira gatatu guteza imbere ubushobozi bw'umuntu. Guys, wowe urashobora nk'ubu kuba usanzwe ufise ibintu ukora ugiye kuvyiga bica bituma ubimenya. Ubwo n'ubugira gatatu ukabimenya kurusha, ukabikora neza, ukabikorana ubunyamwuga. Nimba ari ugufotora ugafotora neza, nimba ari gucapa ugacapa neza, nimba ari ukubaka neza kubera ko wabironkeye inyigisho waravyize hamura bimenya. Ubugira kane guteza amatati kubera ko jewe ikintu ndakizi nce nteza amatati mu bantu numve ko bakwiye gushwana kubera je ndabizi wewe hubwo utanabizi ni ngorane. Je rero reka nje kwiga kugira ibintu ndabimenye nzoce nteza amatati mu bantu. Niko vyategerezwa kugenda guys. Inyishu turazishaka muri commentaire. Turabakunda cyane. Ciao.